Tekano umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu rino yanyu Muhuza TV numwatugiye kubageza ko amakuru agezwe ko muri kano kanya akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye. Nubundi tugiye kugaruka ku rubanza rukomeye cyane ruko rwibazwa ko na benshi ruko rwibazwa ko ibintu vyinshi bigiye bitandukanye rwahoze ari umushikiranganje wa mbere Harengiyome Bunyoni akaba yarasubijwe Jerive Ndirakobuca. Harengiyome Bunyoni kandi akaba yaranajejwe amabanga agiye ahambaye cyane muri leta kuva mu mwaka w'ibihumbi 2005 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2022. Murano makuru tugiye kubageza ko ibivugwa ku bigwanisho yoba yari atunze muhiriwe. Ibi bikaba biri mu caha cyo guhungabanya umutekano w'igihugu ndetse no gushaka kugandagura umukuru w'igihugu. General Bunyoni ati ivyo bigwanisho munyagereza ni mubizane sentare ibibone muce muzana Brigadier Wilson ndetse na Adalbert bari bajejwe kuncungera. Nkuko twayabagejeje ko makuru yacu aheze General Harengiyome Bunyoni yaraburanye muri sentare na hinyuzwa ni naho rero yatanguye kuburana idoniro y'ivyo yagirizwa mu vyaha 9 yagirizwa. Yaburanye ivyaha bitatu. Inkuru ya mbere twababwiye ibijanye mu nkuru duhejeje kubageza ko twababwiye ibijanye n'ubutunzi budasiguritse bwa Bunyoni aho parike mwagiriza ko yaburonse mu busuma n'ibiturire. Ubuhoho tukaba tuje kubageza ko ijanye n'urwo rubanza tubabwira ibijanye n'icaha kigira kabiri aho Bunyoni yagirijwe gutunga ibigwanisho atari kuriwe. Bamwe bati ese umugenerale nawe arategekwa ibigwanisha atunga muhiriwe. Abandi bati ko yajejwe ubushikiranganje bw'umutekano ese yo yarabijanyiwe mu rwego mw'izina ry'ubushikiranganje canke yabijanyiwe muri titre yarafise. Amasoko yacu ari Igitega avuga ko ibirwanisho vyavuzwe ko vyakuwe ku rugo rwa Bunyoni ari Lance-roquettes zibiri zitagira ibisasu, chargeur zibiri zitagiramwo amasase ndetse n'isandugu irimwo ibirohori vy'amasasu be n'amasasu. General Harengiyome Bunyoni ntahakana ko ivyo bigwanisho vyatowiwe kandi ko atararekuriwe ko bitunga. Yasiguye ko yamye afise abapolisi bajejwe kumucungera kubera amabanga akomeye y'igihugu yarajejwe. Yavuze ko nk'umutegetsi hejuru kandi atigeze aja mu bijanye no kuraba ibigwanisho abamucungera bafise. Avuga ko ico cari igikorwa c'ibisongezi vyatwara abamucungera. Bunyoni kandi mu kwisigura akaba yavuze ko akiri umushikiranganje w'umutekano hari ibisongerezi bibiri vyakuranywe kurongora abamucungera harimwo Brigadier Wilson ndetse na Brigadier Adalbert. Igihe Adalbert yasubirira Wilson baranditse ibigwanisho bihari mu rwandiko bahaye PV baravuzemwo ivyo birwanisho ko vyatowe kwa Bunyoni. Muri ico cegeranyo ivyo bisongerezi vyanditse ko ivyo birwanisho vyanguye ingese bitagikora. Bunyoni havuga ko ico cegeranyo bakimuhaye haragisinya ko atabanje kuja kuraba ivyo birwanisho. General Bunyoni akavuga ko hamaze kuba umushikiranganje wa mbere ataho yaragihurira n'ivyo vy'ibirwanisho. Hariho ngabajejwe umutekano wiwe bategerezwa kumenya ibijanye n'ibigwanisho bikoreshwa mu kumukingira. Bunyoni ubwiwe akaba yarisabiye sentare ko yumviriza Wilson ndetse na Adalbert. General Bunyoni yasavye ko sentare yotuma ko Brigadier Wilson na Adalbert. Yasavye kandi ko nico cegeranyo c'ingene babisikanije bokizana. Sentare yasavye parike ko izi iyo Wilson na Adalbert bari icaro c'umushikiriza amanza kizigenzo wa Republika caremeye ko kiza aho bari. Sentare yasavye ko rero ico kibazo bazosubira kucumviriza ruko parikizanye Wilson na Adalbert be nico cegeranyo kivugwa. Ikibazo kijanye n'icaha co gutunga ibigwanisha atari kuriwe nticarangiye, sentare yarakibitse. Sentare rero ikaba yaraciye itandukira icaha kigira gatatu kijanye n'umugambi wo guhungabanya umutekano w'igihugu
biciye mu kurondera abagwanyi boza gutembagaza ubutegetsi. Ico naco tukaza kukibageza ko mu makuru yacu ataha. Benshi rero bagasaba ko uru rubanza rwa Bunyoni rwoshirwa ahabona. Bamwe bakavuga ko kandi ngo Perezida Evariste Ndayishimiye yobo bwiwe yaratanze itegeko ry'uko Alain Guillaume Bunyoni yofatwa agapfungwa, ko yifuza ko urubanza rwa Bunyoni runyaruka bakarusoma agashirwa ko umunyororo. Tukaba kandi twari twabwiwe ko Bunyoni nanone azokwitaba kandi ko nejo urubanza rwiwe ruzobandanya. Alain Guillaume Bunyoni muri kimwe mu vyasavye umushikirizamanza kizigenza wa Repubulika akaba yaramusavye ko ivyo vyaha 9 vyose yagirizwa we yohabwa iminsi 9 akagenda yisigura kuri buri caha yagirizwa. Ariko bamwe bakavuga ko bivanye n'ingene Alain Guillaume Bunyoni yiteguriye izi manza zose, umushikirizamanza kizigenza wa Repubulika, icaro c'umushikirizamanza kizigenza wa Repubulika kiriko kibura ico kimwagiriza, bakabona ko boba bariko baratsindwa. Alain Guillaume Bunyoni ariko arisigura bo kumva abahaye ingingo yumvikana bagaca babandanya urubanza batanara urwo iyo ngingo bakaba bayisimbutse. Turacyariko turondera vyinshi ku vya Alain Guillaume Bunyoni, tukaba kandi tunabikiye amakuru yabe n'imigenderanire yiwe na Colonel Desire Uwamahoro, tukaza ko yabageza ko makuru yacu ataha. N'ubundi biriko biraba hagati y'intambara iriko iraba mu gihugu ca Israel ndetse na Palestina n'umugwi wa Hamas. Igisirikare ca Israel kivuga ko cigaruriye ikirindiro ca Hamas mu buraruko bwa Gaza, congera kibona ibikoho hamwe n'ibisasu vya misile birasa imodoka vy'intambara bidafatwa n'amasasu, birwanisha hamwe n'ibikoresho vy'igendereza. Igisirikare ca Israel kigwanira mu mazi cakubise ibibanza vya Hamas harimwo n'ibibanza birimwo ibikoresho vy'ubuhinga bwa none. Ingabo za Israel zabonye abagwanyi ba Hamas bari mu nzu iri hafi y'ibitaro Al-Qud muri Gaza. Igitero cyo mu kirere kikaba caratumye kandi humvikana ibiturika bigira kabiri bikomeye. Ibi bigasigura ko hari ububiko bw'ibigwanisho vya Hamas mu karere gatuwe n'abasivile nk'uko Israel ibivuga. Naho igisirikare ca Israel kitabivuga, hari amakuru avuga ko mu gisagara ca Khan Yunis kiri mu bumanuko bwa Gaza hoba harabaye ibitero vyo mu kirere. Iturakanizo ry'amakuru AFP risubiramwo abajejwe amagara y'abantu muri Gaza irongowe na Hamas bavuga ko abantu nibura 23 bishwe mu bitero bitandukanye muri Rafah na Khan Yunis. Umushikiranganji kandi ubushikiranganji bw'amagara y'abantu burongowe na Hamas muri Gaza bugatangaza ko abantu barenga 10,000 aribo bamaze kwicwa kuva Israel itangwa ibitero vyayo kwigenekerezo y'indwi gitugutu inyuma y'igitero ca Hamas. Netanyahu we akavuga ko Israel izofata mu minwe umutekano wa Gaza inyuma y'intambara. Umushikiranganji wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu akavuga ko Israel izofata mu minwe ikibazo cy'umutekano wa Gaza intambara niyarangira. Mu kiganiro yagiranye n'imbonesha kure ABC yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Netanyahu akaba yaragize ati umukiringo kitazwi Israel izofata mu minwe ikibazo cy'umutekano wose. Tudafashe mu minwe iki kibazo cy'umutekano tuzoruhira kubona iterabwoba rya Hamas risubiye kwaduka ku rugero tudashobora kwibaza. Ngo biragoye kumenya neza na neza ico ashaka kuvuga, ariko bishobora kuba ari ikintu kimeze nko kwigarura akarere ariko hatarimwo ivyo gushinga inzego z'uturere. Muri iki kiganiro akaba yarongeye kati nta guhagarika intambara kuzobaho muri Gaza. Abatwawe bunyagano batarekuwe, ni mu gihe abatari bake babandanya basaba ko hoba agahengwe kugira ngo imfashanyo zishobore kwinjira muri Gaza. Ibirindiro vya Amerika muri Iraq no muri Syria bimaze guterwa inshuro 38 kuva hatanguye urukurikirane rw'ibitero kwigenekerezo ya 17 gitugutu nk'uko Pentagon hejeje kubimenyesha amasaha make imbere yaha. Hafi vyose vyabaye vya rokete n'amadrone kandi bikekwa ko vyakozwe n'imihari ishigikiwe na Irani nk'uko bivugwa n'umuvugizi wa Pentagon General de Brigade Pat Ryder. Irani ishigikiye Hamas muri Gaza hamwe na Hezbollah muri Libani.
abasirikare nibura 45 ba Amerika barahakomerekeye muri ibi bitero, harimo 24 bagize ibibazo vy'ihahamuka. Leta akavuga ko Amerika bifise intumbero zine mu karere k'ubuseruko bwo hagati, zinazo hakaba ari ugukingira ingabo za Amerika n'abanyagihugu ba muri ako karere, gushigikira cyane Israel mu bijanye n'umutekano mu kwivuna Hamas, gufasha Israel mu kurekuza abanyujwe hamwe no gukomeza igihagararo c'inguvu mu karere kugira ngo izi njyane ntizihave zikwiragira ngo zirenge Gaza. Amakuru ava mu buraruko bwa Israel avuga ko habaye kurasana kwambukiranya urubibe mu buraruko bwa Israel. Igisirikare ca Israel kivuga ko mu mwanya waheze ikimodoka c'intambara ca Israel kidafatwa n'amasasu cateye umurwi w'abagwanyi bakora iterabwoba muri Libani, kivuga ko bagerageje kurekura igisasu ca misile kimena ibimodoka vy'intambara mu karere ka Shatura. Umuvugizi w'igisirikare Daniel Hagari yavuze ko ku mbuga hwanira ati uno munsi ingabo za Israel zateye ikirindiro c'umuhari w'iterabwoba Hezbollah mu ntumbero yo gukuraho iterabwoba. Kuva rero kwigenekerezo y'indwi igitugutu uyu mwaka w'2023 hakunze kwibonekeza cyane ukurasana kwambukiranya imbibe hagati y'uburaruko bwa Israel n'ubumanuko bwa Libani. Imihari ya Hamas na Hezbollah yompi ivuga ko iriko iratera Israel ivuye muri Libani. Ayo rero niyo makuru yaragizwe ko muri kano kanya. Fyonda subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo utojucikanwa nayo dushikiriza. Sangiza kandi no makuru bagenzawe aho babaherereye hose kugira ngo batuje bacikanwa n'abiriko biravugwa, bigezwe ko iyo bayavugwa nga mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. Ni Umuhuza TV, Imana ibahezagire.